yabikoze uvyizere mana tuguhaye amashimwe n'icyubahiro tuzi ijwi ryawe wisengere ushime Imana aha hantu hariho Imana kandi Imana yakoze ibikomeye Imana yakoze ibihambaye reka dusenge urakoze Mana urakoze uri mwiza Mana uno mugoroba wabaye umugoroba w'umuntu udasanzwe uno mugoroba wabaye umugoroba w'intsinzi uno mugoroba wabaye umugoroba wo kunesha Mana uno mugoroba wabaye umugoroba wo gutangwa uno mugoroba wabaye umugoroba w'inyishu uno mugoroba wabaye umugoroba wo kugururirwa imiryango yayugaye yugurutse Imana yaciye hatari inzira Imana yakoze ibikomeye Imana yabohoye Imana yakijije n'iyizura ivyapfuye yakoze ibikomeye reka tuyikomere amashyi menshi Alleluya shengero ry'Imana reka dusenge Imana twitangira imbere Alleluya twaje tuvuye mu mihingo myinshi abagiye kugenda tugiye gusenga Imana bitangira imbere Imana iturinde ifuhe ry'umugwanizi Imana ifuhe iturinde ifuhe ry'abadayimoni Imana iturinde ifuhe ry'abazimu Imana twitangira imbere reka uduze ibiganza byawe Mana ndakweretse rino hanga ryawe ubwoko bwawe Mana wakoze kubashikana hano none bakiriye ibiva kuri wewe umwansi ntanezerewe ariko nahatanezerewe yaratsinzwe yaciriwe ku rubanza ico gituma twebwe turabidegenja uyu mwanya turaseze Mwami abantu babaho bagiye kuja ubitangira imbere ubarinde isanganya ubarinde kitakuvako ubagirire neza iminyago yabo bayitahane iminyago yabo bayizigamishe ukwizera none ugashitsa ibihe bidashira urakoze Mwami uyu munezero tuwujane mu miryango yacu wakoze Mwami abaje bavuye mu bihugu byo hanze ubahe kumererwa neza muri kino gisagara ubandanye kubaha umugisha ubandanye kubazigamira ubandanye kubagirira neza turasengeye abaje bava mu ntara zo mu gihugu hagati ubazigamire mw'iki gisagara aho barabagiriye neza iri joro ribandanye n'iri joro ryo kwakira ibitangaza ribandanye n'iri joro ryo kwakira ibiva kuri wowe urakoze Mwami tugukomeye amashyi menshi cyane mw'izina rya Yesu duseze dushima amen Alleluya Yesu
tubashimire. Reka turangize akaryoshe nigahora kuko dutegerezwa